Bakunzi bacu bakunzi ba Agora TV, jewe ni nkuru nziza Apollinaire nkuko musanzwe mumenyereye. Muri kano kanya murabona turi ahantu hari ishantier nayo turiko si yindi. Ni chantier y'isengero kuri paroisse ya Mwika. Mwika ni paroisse nshasha imaze imisi mike cyane ibayeho. Iyi paroisse ikaba iri muri commune ya Tangara muri zone Gasezegwa, aho naho akaba atagiye kinini imaze yemerewe kugira ngo ikore irose uruhusha rwo kuba paroisse, kuko yari sanzwe yari sikirisare. Kugira rero ngo itangure gukora nuko babanje kurondera inzu z'abasaserdoti babamo nkuko twagiye turabibereka, hanyuma batangura rero mushinge ngo kubaka ingoro y'Imana. Iyo ngoro y'Imana rero bayitanguye ni mubona uno musi. Bariko baranyarutsa ku rugero rudasanzwe, kuko muri ko muraraba ahigeze muribuka tubereka umungiro wa diocese ya Ngozi ayitanguye ashize ko ibuye ry'umushinge kugira ngo batangure kubaka nta misi myinshi iheze. Muravyibuka cyane abantu badukurikirana, abantu bakurikira Agora TV. Rero uno musere tugarutse kuraba kugira turaba higeze, murabona yuko bageze kuco bita chenage supérieur, nuko nibaza yuko bagiye gushira kwa matafari yo hejuru hanyuma bace bashobora kuyisakara. Ntitwogera tudakengurukiye abakirisu ba paroisse ya Mwika, kuko murabona yuko bariko baritanga gose ku bikorwa byinshi ne babikora. Ego nivyo hari ivyo batishoborera, diocese iterera, padiri bagashigikira, abakirisu murumva yuko nabo bakora ibikorwa bidasanzwe kugira ngo bishoboke. Aha rero murabona niho bigeze. Murabona uruhande rwo hirya ni twogwita ibaba, naha hino ni rindi baba, ariko aha hagati reka tuhabereke altari itumbereye aha mubona. Altari itumbereye aha mubona, tukatubereka ko riri hirya ni ibaba, ico twokwita nk'ibaba rimwe, gutya ucuza kuri altari, hanyuma uvuye aha kuri altari imbere ushuza kurindi baba ryo hirya. Ego ngaha iri nirindi baba iri, hanyuma rero gacaba naho twokwita yuko ari mwisengero nyezina hagati na hagati ariho haha mubona. No kuvuga rero mubiravye isengero nini cyane, umuntu ashobora kwibaza ati mbega abakirisu ba paroisse ya Mwika bazoshobora kuyikwiramo, bazoshobora kukuzura iyi sengero kumenga ni nini ishobora kuzobasumba. Ariko uravye kunyena abakirisu batera bagwira, biraboneka neza yuko abakirisu ba paroisse ya Mwika iyi paroisse bari bayinyotewe. Byumvikana yuko nta nkeka yuko bazoyuzura, mbere hazogera n'igihe twimvira yuko hazogera n'igihe basange ari ntoyi kubera ko ukwemera kuzoba kwiyongereye. Nuko rero murakoze, turabakengurukiye, twagira tubereke aho ibikorwa bigeze. Nimba mufise ico mushobora gushigikira, murabizi inyubako ya migoye, ubwubako nta muntu numwe ataruzi. Nimba wewe canke uwundi yarubatse arazi yuko atawigera kwiza ivyo akeneye, haguma haboneka ibindi bishasha akeneye. Namwe rero muragira ico mubafashije abakirisu ba paroisse ya Mwika. Iriya nzu mubona hari inyuma nibwo buraro bw'abasaserdoti, ngo buriya twarabuberetse kera. Isengero rero murumva yuko iri imbere yabo, nabo bazoca baba inyuma y'isengero gatoya. Aka gahande nako mubona, aka gahande muri ko murabona gaha sakandi murabona yuko hariko beto, bame hariko amafere a beto, hariko amafere a beto menshi azinze. No kuvuga yuko ngaha bagomba kuhashira twokwita kari nka kaetage. Muraza amaparoisse menshi cyane cyane amaparoisse yakomakomeye cyane ya kera, muramaze kubona ko bashirako akantu inyuma, ari naho ukunda gusanga hari wanashaka n'umunara, ukunda gusanga ari akantu menga na kaetage bashizeko, nahari niko ngaha bagomba gushirako. Murabibona ngaha kuri paroisse rero ya Mwika, aka kantu ko hejuru rero aka bazohashirako beto mubake bacobananya baduza hejuru kugira ngo isengero iboneke. Hari ku munara inyuma aha nyene, ariko hariho n'ikibanza nibaza gikunda kwakira abaririmbyi canke abana. Murazi ko abana bakunda kuja hejuru,
iyo babonye rero ahantu hari ikibanza cyo hejuru baca bashaka kukijamo. Nuko rero nta kanyenere murabona aho bakagejeje, hakenewe isima, hakenewe umusenyi, hakenewe gravier, haracakenewe n'amatafari menshi. Umwe wese yoshobora kugira icyo akoze ashobora guterera, Imana nayo ntitetereza, iraheze igahezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Murakoze, nitugire Kristo. Rero mubona ni kuri ya sikirisare rero nariko nababwira, izi nyubakwa izi nimzo iyi paruwase itanguranye ifise, nizo yatanguranye ifise, kuko hahora ari sikirisare. Muri sikirisare rero ni igisata rero ca Mwika kimaze imyaka myinshi gose, cavuye kironka iparuwasi ariyo yiyi rero bariko barubaka ingoro y'Imana ikomeye yagutse kandi ku buryo bugezweho. Ariko muri aka kanya baracasengera muri iyi sengero nk'uko muyibona, murumva n'umusaseredoti ariko arahezagira abakiriso. Aha rero turi inyuma yayo, kuko imbere yayo ni hirya, ariko murayibona hose imeze uku. Ni ntoyi, ntiyagutse, kandi urumva yubatswe kera, ari yubatswe kera y'amatigura. Biraboneka yuko ico gihe twovuga ko yari igezweho, ariko muri iki gihe ca none murabona nyene neza yuko irashaje. Ego nije Apollinaire nkuko nako ndabibabwira, nije we rero twari kumwe, nije nari ndabazanye hano kuri no paruwase ya Mwika kugira ngo turabe aho ibintu bigeze ibijanye n'inyubako. Murabona neza yuko bariko barakora cyane, kandi n'ibintu bisaba uburyo. Murabona hakenewe isima, hakenewe amaferabeto, hakenewe umusenyi, hakenewe gravier, amatafari n'ibi biti mubona badugiriza ko vyiremezo. Murabona yuko ubu rero niho bariko barabikenera ku bwinshi. Murumva rero yuko ico gushigikira, ico gufasha umuntu wese yoronka icyo aterera, ushize mu kuboko, Imana izoguhezagira. Murakoze, tugire Kristo. Ni Apollinaire wa Agora TV.